Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi nshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musangwe ikaze cyo gukurikirana amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avurwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku misi yose kuri shene yacu. Muragira mukurikirane andi makuru arabana n'umutekano n'amakuru yihuta aturutse mu gisoda c'u Burundi no mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi. Biriko biravurwa yuko abasirikare batari bake b'abarundi bari kumwe n'imbonerakure basubiye kujabuka igihugu cibanyi ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bagiye mw'imisiyo ikomeye. Muraza kumviriza muri aya makuru, ndetse no mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu, bavuze yuko abo basirikare bajabutse nyene bakemeza ayo makuru, ndetse bakaba batanguye no gukora ibikorwa bitandukanye vyo guhonyanga agateka ka zina muntu k'abanyagihugu bo mw'ico gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ndetse ari nako babandanya baranahangana n'umuhari wa Red Tabara nawo bivugwa yuko ubandanya uratikiza inganda ngaho muri ico gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru twabibateguriye, muraza kuvyumviriza. Turaza no kubashikiriza andi makuru ariko avurwa cane mu bisata bitandukanye. Muraza kumviriza ivyashikirijwe muharanira agateka ka zina muntu Pacifique nini nahazwe. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru navyo twabateguriye, uraza kuvyumva ido nido. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone. Gufyonda ko uraba handitse s'abone, handitse subscribe ku bakoresha YouTube iri mu Congereza. Iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru, muragira muyakurikirane ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira mu mfunyapfunyo yuko ari amakuru arabana n'ubushikiranganji bwo kwimvura abansi ndetse n'igisoda c'u Burundi. Biriko bivugwa yuko abasoda b'u Burundi ndetse bari kumwe n'umuhari w'imbonerakure basubiye kujabuka mu gihugu cibanyi ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bivugwa yuko igisoda cajabutse mu butumwa bwo mu mpisho muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ndetse kugira ngo ivyo bajabutsemo. Bikaba vyashikirijwe cane mw'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu mu gihugu c'u Burundi IDHB. Mu cegeranyo caryo bashikirije mu cegeranyo co muri uku kwezi kwa Mukakaro. Ico cegeranyo kivuga yuko hari abasoda baharurwa mu majana baherekejwe n'urwaruka rwo mu mugambi uri ku butegetsi bw'imbonerakure bagiye muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bagiye kurwanya umugwi w'abarundi wa Red Tabara. Abagwanyi bafatwa nk'abitwaje iterabwoba ku bwa leta y'u Burundi, nkuko vyagiye birashikirizwa n'abategetsi batandukanye bo muri leta ya Gitega. Nkuko rero vyagiye biravurwa ngaho n'iryo shirahamwe riharanira agateka ka zina muntu, iyo IDHB irasemerera ngo amakungu amenye ko ibintu bishobora kuyangara kubera intwaro ya gisirikare kandi zikoresha igikenye. Iryo shirahamwe rifatira ku kuntu umunyabanga mukuru wa CNDD FDD maze iminsi avuga amajambo atanyinyuka kandi akira umurira mu ntumbero yuko umugambi uri ku butegetsi wahora ku ngoma igihe kirekire, ndetse mu gihe bitagenze uko nyene hakaba hakitwabazwa inzira yo gukoresha ibigwanisho kugira ngo uyo mugambi wa CNDD FDD ubandanye urongoye igihugu c'u Burundi. Kubwa IDHB abo basoda b'u Burundi n'imbonerakure binjira muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mw'ijoro, bafashanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho yishize hamwe nayo ikorera ngaho mu gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo barondera cane no umugwi w'abagwanyi bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara, basanzwe bagiye baragira ibitero ahana hariya muri ino myaka mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakaba
nabo baragiye bavugwa mu bitero bitandukanye vyagiye biratwara ubuzima bw'abanyagihugu. Bavuga yuko ico gikorwa ari co gushira uko ibintu bimeze mu Burundi, nk'uko abantu bariko bigishwa igisoda cane cane mu gihugu c'u Burundi, bagaca baza babarungika ku rugamba mu mpisho mw'ayo mashamba atandukanye mw'ico gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo bikorwa vya gisirikare ntawe ubivuga, abasoda n'imbonerakure bajabuka umupaka mu kinyegero, kenshi bikaba mw'ijoro, kandi baragabishije ko ata n'umwe ategerezwa kuvuga ibijanye n'ivyo barungikwamo. Ivyo navyo bikaba vyagaragaye nyene nk'ubwo rwandiko rwashizwe ahabona n'iryo shirahamwe rya IDHB. Kubwa IDHB ico gikorwa caramaze guhitana benshi mu basoda ndetse n'imbonerakure zajabutse zigiye muri izo ngwano, ndetse bavuga yuko ibiziga navyo bibandanya biracurwa bizanwa igihugu c'u Burundi vy'abagandagurikiye, yoba intwazangabo, abasirikare ndetse n'abo banyagihugu b'imbonerakure. Ico gikorwa categuwe nabi nk'uko babivuga, bavuga yuko hari imbonerakure n'abasoda benshi batari bafise amakuru akwiye. Imbonerakure nyinshi n'abasoda kumwe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho yo muri Kongo yiyunze nabo boba barakoreye amabi menshi abanyagihugu b'abakongomani, nk'uko vyagiye bigaragara mw'ico cegeranyo ca IDHB. IDHB ikaba iratabaza amakungu ko CNDD FDD iriko iritegurira kuguma yiganje igihe kirekire mu gihugu c'u Burundi. Uruhande rw'ivyo bikorwa, Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga wa CNDD FDD, yarazungurutse igihugu cose ahimiriza imbonerakure mu majambo akaze kandi acira umuriro, afise intumbero yuko CNDD FDD yohagama ku ngoma mu gihugu c'u Burundi. Imbonerakure nyinshi nazo zaritavye imimenyerezo yiswe yo gukunda igihugu. Ivyo bintu bibiri vyategerezwa gutera umutima uhagaze amakungu, kuko bishobora kujana igihugu mu kaga, aho intwaro ibi ya gisirikare kandi icinyiza. Imbere yuko haba amatora yo mu mwaka w'ibihumbi na 2025 no mu mwaka w'ibihumbi na 2027, nibwo nyene ivyo bikorwa bibandanya biribonekeza. Ivyo bikaba bivuga yuko biteye umutima uhagaze iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu, nk'uko babishikirije mu rwandiko bashize ahabona. Kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi na 2021 mu kwezi kwa Kigarama, SOS Medias Burundi dukesha iyi nkuru yaronse amakuru avuga yuko imbonerakure, urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'u Burundi n'abasoda b'u Burundi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abanyagihugu bo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, aho ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, imiryango y'imbonerakure n'iy'abasoda, bose bavuga yuko batarinze kumenya imvo z'izo ngwano ziriko zibera mw'ico gihugu, ndetse bakaba bemeza ko bagiye barabura ababo, ndetse bakavuga yuko hari ikibazo c'umutekano. Hari umushingamateka yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU mugabo nta cavuyemwo, akaba yaramushikirije nyine vyabiriko birabera ngaho mu gihugu, ivyari biriko birabera mw'ico gihugu ca Kongo, ariko akaba atanyishu yaronse. Aretriberi Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi, nawe yamenyesheje ko kuwa kabiri uheze ko ari ibihuha biriko birakwirakwizwa n'abafite iyindi ntumbero, agashimika avuga yuko igisoda c'u Burundi atabantu kirungika mu butumwa butazwi, ndetse bavuga yuko abasirikare b'u Burundi babandanya baracungera imipaka y'u Burundi, ariko batigera bajabuka ngo bagere mu gihugu cibanyi ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nk'uko vyagiye biravurwa. Ariko nanone abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Kongo ndetse n'abandi baturiye inkengera z'uruzi Rusizi rugabura igihugu c'u Burundi na leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, babandanya bavuga yuko bobo babandanya babona umugwi w'imbonerakure ujabukana n'abasoda, ndetse bakumva n'amasase ariko aravugira mw'ico gihugu mu yayo mashyamba yo muri Kongo, bakanabona n'ibiziga bitahuka
kwirukanwa bivuye mw'ico gihugu ca Kongo, bagasaba ko leta ndetse n'amakungu yagira icakoze ngo umutekano ubandanye utsimbatara ngaho mu gihugu c'u Burundi no mu gihugu ca Kongo, bitari ivyo hashobora kugwa ibara. Banywanyi mwakurikiranaga amakuru twari twabateguriye, ni ngaho nyene dusozereye ayari karavurwa cane mu gihugu c'u Burundi. Nkingurukire mwe mwese tubandanya kubana muri aya makuru, munakunda ibiganiro tubashikiriza ku misi yose. Nkingurukire bagenzanje bafasha kuyatohoza bakayarungikana jewe nkayagushikiriza ukayakurikirana ku misi yose idonido. Nkingurukire mwese mubandanya kubana natwe mutwereka ko muri kumwe mu biganiro, mutwereka ko turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Utarafyonda kuri sabone n'akaryo keza cane ngafyonde ko, kuko iyo wafyonze ko uko tuyaronse ucuba mu bambere bashikirwa nayo. Reka ndasubire nanabipfurize kugira ibihe vyiza, bifurize guhezagirwa mu banyu no mu vyanyu, naho utaha.